turabaramukije mwe mwese musozo mu kiganiro vya Yagana TV twizera ko meze neza aho muherereye hose ariko kandi twongera tubaha nikaze mu kiganiro cyacu cinkino cyo kuruno munsi wa kabiri genekerezo ni rya 20 ukwezi no kwambira umwaka ni 2026 muri Real Madrid turafise inkuru zigera kuri 3. Inkuru ya mbere nuko kinyamakuru Diario AS kibivuga nuko umugwi wa Real Madrid muci riza igiye kuba irondera abakinyi bagera kuri 3 harimo abadefenseri babiri bamyugaro no kuvuga bamyugaro babiri ndetse n'umukinyi umwe wo hagati kugira ngo bashobore kuza gufasha umugwi wa Real Madrid. Inkuru igira kabiri kandi umugwi wa Real Madrid nuko umugwi wa Real Madrid ugifise icizere ko umukinyi Vini Junior azosinya amasezerano mashasha muri no mugwi, aho umugwi wo ubwawo ku ruhande bo atakibazo na kimwe bafise ko ahubwo barindiriye ko umukinyi Vini Junior ariwe afata ingingo yo kugira ngo ashobore kongereza ari amasezerano ya Real Madrid. Ubona ko yifitiye icizere cyo kuno mukinyi ashobora kuzokongereza amasezerano ntashobore kuva muri no mugwi, na cyane umupresident uno mugwi utwara no mugwi ariwe Florentino Perez. Ubona ko we afitiye icizere cyinshi cyane uno musore ariwe Vinicius Junior. Real Madrid ifise urukino no munsi igihe cy'isaha 4 z'ijoro muri UEFA Champions League baza kuba batana mu mitwe n'umugwi wa AS Monaco. Ni Real Madrid rero igiye kuba ikina idafise uwitwa Rodrigo Goes, Alvaro Carreras afise amakarata y'umuhondo abiri. Rodrigo Goes yagize ikibazo c'imvune, Trent Alexander-Arnold yagize ikibazo c'imvune ariko akaba ari karagaruka muga akaba atarahabwa urusha n'abaganga kugira ngo ashobore kuba agaruka mu kibuga. Hakiyongera ko uwitwa Eder Militao ndetse na mugenzi wabo ariwe Antonio Rudiger. Abo rero nibo bakinyi bataza kuba baboneka uno munsi mu rukino Real Madrid iza kuba ikina no mugwi wa AS Monaco. Muri FC Barcelona, inkuru iri muri FC Barcelona nuko vyamaze kuba birangira umunyegori ariwe Marc-André Ter Stegen n'umugwi wa Girona bamaze kuba bemeranya, aho no mukinyi rero wa Barcelona umunyegori akabana kiziganza uno mugwi agiye kubatizwa mu mugwi wa Girona kumva zuko umunyegori Ter Stegen we yifuza gutegura igikombe c'isi ca 2026. Akaba ari mpamvu ahisemo kujya muri uno mugwi wa Girona kugira ngo ashobore kuronka umwanya wo gukina muri Barcelona. Kandi inkuru itari nziza iriko irahavugwa nuko umusore ariwe Ferran Torres bivuga ko yagize ikibazo c'imvune, aho no kumusoje atagaragaye mu myimenyerezo. Inkuru yoyo ihari nuko ku mukino wo ku munsi wejo wa gatatu bakina n'umugwi wa Slavia Prague uno mukinyi Ferran Torres biravuga yuko atazoboneka, ariko kandi hari n'amakenga menshi bishoboka ko no muri weekend atazoba ari kumwe n'umugwi wa FC Barcelona mu rukino azokina n'umugwi wa Real Oviedo. Iyi ni inkuru mu mugwi wa FC Barcelona nuko umugwi wa FC Barcelona uri kurifuza cyane uno munyegori wa Real Sociedad ariwe Alex Merino Remiro uno mu Espanyol. Aho rero nkuko kinyamakuru Mundo Deportivo kibivuga umugwi wa FC Barcelona ukaba uri ko uramurabira hagufi na rya zorangiza amasezerano vuba cyane. Rero bakaba batekanye ko gashobora gukoresha imiliyoni ziri hejuru ya 10 kugira ngo bashobore kuronka uno munyegori wa Real Sociedad. Iyi ni nkuru muri FC Barcelona ariyo twonaca ko tunarangiriza ko nyuma yuko atabonetse mu rukino FC Barcelona yakinye n'umugwi wa Real Sociedad. Ubusundi ni Rafael Diaz Berori wo muzi kwizina rya Raphinha nuko yamaze kuba agaruka mu myimenyerezo y'uno mugwi wa FC Barcelona. Bikaba bitegekanijwe ko ku munsi w'ejo wa gatatu mu rukino umugwi wa Barcelona uzokina n'umugwi wa Slavia Prague uno mukinyi ariho azoba ari mu kibuga kugira ngo ashobore gufashanya na bagenzi biwe. Muri Atletico de Madrid inkuru ikiravugwa nuko uwitwa Julian Alvarez uno munya Argentine biravuga ko ari kariyumvira kuva muri uno mugwi akerekeza muri Premier League agasubirayo. Rero biko biravuga ko umugwi wa Chelsea the Blues ari wo mugwi uriko urifuza no musore cyane gose. Mbere binavuga yuko umugwi wa Chelsea the Blues bifuza ko uno mukinyi bamugura hafi miliyoni 100 kugira ngo ashobore kuba musimbana mu mugwi wa Chelsea the Blues. Mu mugwi wa Manchester United nyuma y'inkuru nyinshi zageze ziravuga yuko uno mwana akiri muto Kobe Mainu bivuga yuko ashobora kuva muri no mugwi wa Manchester United. Nyuma rero yirukanwa ry'uwitwa Ruben Amorim no mumenyereza aramaze imisi afise umugwi wa Manchester United yicariko no mukinyi atari umwanya wo gukina. Amakuru menshi yagiye arasohoka nuko no mukinyi byavuga ko ashobora gusohoka muri no mugwi wa Manchester United, ariko kuvaho uwitwa Michael Carrick aziye muri no mugwi wa Manchester United akaca ahita amuha icyizere akamukinisha iminota 90 muri derby Manchester batsinda umugwi wa Manchester City ibitsindo bigera kuri 2-2.
biravugwa rero neza ko uno mukinyi yoba yamaze guhindura ingingo yuko yova mu mugwi wa Manchester United yamaze kuba yiheba, ahubwo akaba yiteguye gukorana neza cyane no mumenyereza mushasha ariwe Michael Carrick kubandanya akina mu mugwi wa Manchester United. Vyumvikana rero ko uno mukinyi akiri muto ariwe Kobbie Mainoo, ibintu byo kuva mu mugwi wa Manchester United vyamaze kuba bihagarara official bidasubirwamo. Nyuma y'ivyagiye biravugwa nuko Mark Guehi yamaze kuba yiyunga n'umugwi wa Manchester City, aho yasinye amasezerano zo mugeza muri 2031, aho Manchester City rero yakoresheje miliyoni zigera kuri 20 z'amanyaburaya ndetse hafi n'imiliyoni zigera kuri 3-5 y'inyongera ya bonus bagiye barashirira ko umugwi wa Crystal Palace. Ni Manchester City rero nyuma yuko yari yagize ibibazo vy'imvune na cyane cyane kuri ba myugariro babo bagera kuri batatu rero Ruben Diaz, Jesco Gvardiol ndetse na John Stones. Rero umugwi wa Manchester City wakoze deal nziza yo kuzana uno musore w'umwongereza Mark Guehi kugira ngo aze kuba afashe no mugwi wa Manchester City, na rya bimaze kuba biboneka ko bafise ikibazo na cyane cyane mu mutima wa defense. Iyi nkuru twovuga dusa nk'abarangiza nuko uwitwa Paul Rabil Pogba ataza kuba ari kumwe n'umugwi wa AS Monaco muri UEFA Champions League mu rukino baza kuba bakina n'umugwi wa Real Madrid. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru kw'isi FIFA biravugwa yuko ryo barigiye guhagarika umugwi wa Senegal, umugwi serukira igihugu wa Senegal, nyuma yaho baje kubafata ingingo yo kuva mu kibuga bose berekeza mu bwambariro cyangwa se muri vestiaire, nyuma yaho umuhagarikizi w'umukongomani yaje kubaha penalty umugwi wa serukira igihugu wa Maroc, ariko ubona ko yaje kuba itera imvururu, ariko biturutse kuko utitwa neza kwa bakinyi b'umugwi serukira igihugu wa Senegal. Nkuko reka ikinyamakuru Mundo Deportivo kivuga yuko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru kw'isi FIFA rishobora guhagarika mu gikombe cy'isi uno mugwi serukira igihugu wa Senegal, ko nukurindira tukaraba aho bizoherera. Reka twashimire rero mwebwe mwese mwafashe kano kanya kugira ngo mushobore kubana natwe muri kino kiganiro, naho ku munsi weje tugaruka turaba ayandi makuru azoba ari karavuga ndetse n'ivyavuye mu nkino za UEFA Champions League. Naho butaha.